Yewe ngufumbiza ifumbire fomi nuko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara mw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Nshuti bakunzi b'ikiganiro mbungabunga nkugaburire turabaramukije tubaha n'ikaze. Mu rukurikirane rw'inyigisho abakozi b'uruganda Fomi bamaze iminsi batanga mu ntara zitandukanye z'igihugu ku barimyi, uyu munsi tubashikana muri komine Rutana y'intara ya Burunga. Izo nyigisho ahanini zikaba zijanye no kubahiriza ingero zashinzwe mu gufumbira imirima hakoreshejwe ifumbire ya Fomi. Akarusho k'iyo fumbire mu bijanye no gusubiza isi akanovera no kugwiza umwimbu hamwe no kwibukanya ubuhinga bwo kurima kijambere. Fomi ifumbire nziza Fomi ifumbire y'akarorero Fomi ifumbire nziza Fomi ifumbire y'akarorero. Muri ririma ry'agatasi k'umwaka w'irima wa 2025 ushirwa 2026 abahinga bakorera mu ishirahamwe rihingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu Fomi barishikiye ku kivi mu ntara zitandukanye kugira bibutsa abarimyi ivyo bokwisunga kugira barime kijambere. Ukurima kijambere kukaba gutandukanye na kwa kurima umuntu abikora uko avyumva atarutonde yisunze. Henshi barijukiye kurima kijambere ariko haracibonekeza abarimyi bakeneye inyigisho kugira barime kijambere nk'abandi. Mu kiganiro c'uyu munsi tubashikana neza na neza Ibugiga ni muri komine Rutana mu ntara ya Burunga. Aho Ibugiga abakozi b'uruganda Fomi baribukije abarimyi bimwe mu bintu nyamukuru umurimyi akeneye gukora kugira arime kijambere. Aho harimwo kumenya uburinganire bw'umurima bafise bagakoresha ibikoresho vyabigenewe nk'idekametero nayo kubamaze gutera imbere mu buhinga bagakoresha GPS. Engineer Vianney Hakizimana akorera mu gisata kijejwe kumenyekanisha ivyo Fomi hingura aravuga intumbero ituma abakozi ba Fomi basanga ku kivi abarimyi harimwo n'abahurikiye mu makoperative. Fomi ni ihinguriro hingura mwavu w'ikirundi uvanze n'uw'ikizungu. Rero turi hano kugira ngo dufashanye n'abarimyi kuko Fomi hariho igikorwa iri kwirakorana n'amakoperative mu ntara zitandukanye n'iyi ya Burunga irimwo. Aha turi rero ni mu Bugiga mu ntara ya Burunga muri komine Rutana. Twaje kugira ngo twigisha abarimyi, nababwiye ko intumbero Fomi ifise ari kwigisha abarimyi kumenya gukoresha ifumbire ihingura. Uyu mwanya rero turi hano kugira ngo umuntu wese ari hano ndetse n'abandi mwasize mu mihira kuko muca muja kubigisha ivyo mwumvise, twege tumenye ingene tuza turakoresha ifumbire ihingurwa n'ihinguriro Fomi kugira ngo muronke umwimbu umeze neza. Vianney Hakizimana amenyesha kandi ko ugutegura isi ndimwa neza, ugutera ku mirongo, ugatera imbuto zirobanuye ari bimwe mu bijanye no kurima kijambere. Ugomba kurima igitegwa c'ikigori kugira ngo ucimbure wimbure neza, urakenera ubwa mbere isi. Ahantu utegerezwa gutera ibigori n'ahantu hadaherutse kurimwa ibigori. Dukunda gufata nk'ahantu cyane cyane ahantu harimwe ibinyamikerera nk'ibiharage, ubwishaza. Aho niho duca niyo si nziza ibereye guca uteramwo ikigori. Hanyuma umurimyi kugira ngo atangure kurima amaze kuronka iyo si imeze neza hariho intambwe acako. Bwa mbere uratera ku murongo, uraca ibinogo ku murongo. Muri ivyo binogo turatandukanya hagati y'umurongo n'uwundi tukagira isantimetero 75 hagati y'ibango n'irindi navyo tugasigaza isantimetero 50. Aho umaze guca ivyo binogo ico ukora ucufata amase y'ikirundi. Ya mase y'ikirundi urayashira mu mabango waciye
bivanye n'amase ufise. Hari abakoresha amaboko abiri bakarunda mu ibango. Aho tuba dufise ifumbire, tushira ku ifumbire, hanyuma umaze gushira ku ifumbire tufata akavu gakeyi ugafuka ya fumbire, hanyuma ugacushirako imbuto. Iyo mbuto rero iba ni imbuto irobanuye. Iyo umurimyi ateye imbuto itarobanuye hari igihe abura umwimbu, kubera ushobora gutora imbuto uvanye hariho hose ugasanga ni imbuto zitamera, watera ntibimere, urumva ko ububuze umwimbu. No kuvuga rero utegerezwa kurondera imbuto irobanuye. Rero tumaze gushiramwo imbuto, urafata intete zibiri, ibigori bibiri ukabishiramo, ubishiramwo ukuntu uba waciye umurongo, urabibona ku murongo ugenda urabitumberanya hamwe. Jewe mpagaze ngaha mbona neza hariya ko biri ku murongo ari ikigori kimwe, hamwe uhagaze ngaha gushika hariya ucuraba ko ari ikigori kimwe, aho uba uri kurabigenza neza. Hanyuma ibisigaye uhejeje gushiramo za mbuto zawe ucufuka neza, ugafuka n'akavu ku buryo ryabango ridasigara ari kinogo, kubera urisigaje ari kinogo imvura ikagwa ari nyinshi, amazi acatega muri ryabango. Mwabyumvise? Amazi acatega muri ryabango, iguye kabiri gatatu yikurikiranye usanga ari kiziba, za mbuto zica zibora. Nico gituma rero tubasaba ko mufuka neza hajya ubuhejeje gushira imbuto. Kubijanye n'ingene umurimyi yofumbira igiterwa c'ikigori, Vianney Hakizimana aravuga ingera abarimyi bo kwisunga bivanye n'uburinganire bw'umurima. Urugero rw'ifumbire rutegekanijwe ku hegitare, ubushakashatsi bwatoye ingero ya fomimbura ibiro 270 kuri hegitare. Hegitare yose iyi fumbire yibanze dukoresha ariyo fomimbura dukoresha ibiro 270. Murumva ko iyo dufise inusu duca tugaburamo kabiri bigaca biba 135. Hari igihe usanga umurimyi adafise iyo hegitare canke inusu, afise nka rimwe nk'akarorero, nawe nyene barabigiye ingero kuri iyo rimwe duca dukoresha ca gikombe ca mironko tugashiramwo 4. Hanyuma mu gushira mu ibango naho urugero rw'ifumbire twoshiramwo ni ubufuniko bubiri bw'ifanta. Inyuma y'izo nyigisho abakozi ba FOMI bareretse abarimyi ingene izo nyigisho zoshigwa mu ngiro. Inyuma yaho abarimyi twayaze barakengurutse inyigisho bahawe n'uruganda FOMI, bakamenyesha yuko bahora barima ariko batisunze ubwo buhinga bwo kurima kijambere no gufumbira neza imirima ukoresheje ifumbire ya FOMI. Fata nk'akarorero nk'urutasi ibigori, ukamenya gutandukanya hagati y'ibango n'irindi, ukamenya gutandukanya hagati y'umurongo n'uwundi, isani zisabwa kugira hagati y'ibango n'irindi canke hagati y'umurongo n'uwundi bikurikize, ukamenya gushirako amase y'ikirundi bivanye nayo fise, ukamenya no gutera za ntete zibiri zisabwa z'ibigori utumbiranije wa murongo kugira batwigishije, uca wimbura neza gusumba nkuko ubwa mbere wahora wimbura. Ubu rero aho FOMI itanguriye kuba iduha iyo fumbire, twaciye tutangura mugaca mutangura kuduha izo nyigisho, no kuvuga yuko ubu uye ibintu bigenda neza, na cyane cyane mu gihe tumaze gutandukanya na cyane cyane hagati y'ibango n'irindi na hagati y'umurongo n'uwundi. Izo nyigisho duhawe n'abajejwe ivyindi byo muri FOMI twazakiriye neza cyane. Izi nyigisho ziduteye intege cyane kugira ngo umurimyi iyo ariko ararima yigishijwe gutondeka ku mirongo ibigori, umuntu aca yimbura neza bivanye uko yateye neza ku mirongo ko bayimusavye, hanyuma umuntu agafumbira kurya nyene babayimutegetse. Rero bica bituma umuntu yimbura neza bikagenda neza. Twe turanezerewe ku nyigisho mwaduhaye ko bamwe ntitwari tubimenyereye, twahora dutera mugabo tukagoresha iyo fumbire, mugabo ntera amategeko maremare twakunda kwikoreshako. Rero ubu turabonye ukuntu bigiye kugenda, tugiye kuzoyikoresha. Kuba mwashitse ngaha mukatwungura ubwenge, turagiye no kuzovyereka abandi batabashije gushika hano iyo mu mihiri wacu. Twebwe ntitwari bwanonosore neza ukuntu iki giterwa twabikora, mugabo ntivyari bibereye nk'ibi mutweretse no munsi. Ariko no munsi turabonye itandukaniro y'iryo twahora dukora. Ivyo twabibonye tuzovyigisha n'abandi
kugira ngo n'abandi babandanye babona yuko umwimbu hari igihe uzosanga usumbiriza uko twahora. Eka na Ambroise Ndikumagenge arongoye koperative Tuzamura Uburimyi arashima cyane inyigisho z'abahinga b'uruganda FOMI, akavuga ko nabo barimyi bazironse bazoca baronka akaryo ko kuzishira mu ngiro mu mirima yabo. Bwa mbere ho no kubanza gukengurukira ishirahamwe FOMI kuko iriko irafasha abarundi n'Uburundi kugira ngo buzoshikire yambona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 n'Uburundi buteye imbere mu 2060. Turakengurutse n'izi nyigisho ishirahamwe FOMI rihingura ifumbire hano iwacu riduronkeje mbere rikaronsa abanywanyi ba koperative hamwe n'abasanzwe ari abakozi ba koperative. Izi nyigisho rero bwa mbere hoho zije gufasha twebwe muri koperative, hanyuma zongere zifashe abasanzwe ari abakozi ba koperative kuko bizotuma izo nyigisho baza kuzishirira mu ngiro mu matongo yabo, hanyuma umwimbu uheze wiyongera iwabo, mbere bongere bafashe bagenzi babo abatashoboye gushika ngaha kugira baronke izi nyigisho nabo ivyo bazoba babonye ku bagenzi babo baheze babishire mu ngiro mu matongo yabo. Izo nyigisho twazikengurutse cyane kuko kiretse twebwe zizofasha muri koperative zizoheza zifashe n'abasanzwe badukorera kugira ngo nabo baheze baduze umwimbu mu matongo yabo. Abarimyi bo muri koperative Tuzamura Uburimyi yo mu Rutana n'indongozi zayo eka mbere n'abajejwe uburimyi baremeza ko bamaze kwibonera akarusho mu gufumbiza ifumbire FOMI narijya bamaze imyaka bayikoresha. Aha bagatanga karorero ku byo bamaze kwibonera nk'isi yagarukanya kanovera, umwimbu wiyongereye n'ibindi. Akamaro k'ifumbire ya FOMI yadufasha kwimbura cyane cyane iyo wayikurikije neza mu gihe mu gutera wakurikiza inyigisho baguhaye. Akamaro k'ifumbire turakazi cyane kuko iyo dusanzwe dukoresha ifumbire iratuma umwimbu wiyongera cyane, gutyo abarundi abenegihugu bagaheza bakaronka ico bafungura, wanashima bakaronka nico basaguriye bashorera bashira ku isoko. Irya fumbire twakoresha kera murazi nta mase y'ikirundi yarimwo, ivyo vyatuma rero ubukarihe bw'isi bwiyongera. Ariko ho rutanguriye gukoresha iyi fumbire ihingurwa n'uruganda FOMI, turabona yuko mu matongo yacu habaye impinduka, na cane cane ko twarabonye yuko ubu urugero bukarihe bwateye bugabanuka kubwo twatanguye kubona na vya vyatsi vyahora bimera kera amatongo atarafatwa n'ubukarihe byarasubiye kugaruka. None rero wumva iyo fumbire yaratugiriye akamaro cyane. Nene twohimiriza twohanura abarimyi bene wacu yuko boyijukira cyane bakayikoresha kuko iratuma amatongo asubira kwiyubira agasubira kugira akanovera ka kera, ubukarihe ntidusubire kubona amatongo yacu mu mwimbu gaheza ukiyongera cyane ku rugero ruboneka. Turakengurukira cyane leta y'u Burundi kuri ako kigoro yama itugirira twebwe abarimyi, aho igice kinini ari ico iturihira. Ahanini twobandanya tuyisaba ntidukure ko ijisho ibandanye idufasha kugira ngo umwimbu bandanye wiyongera, kuko wiyongereye n'igihugu kiratera imbere. Hanyuma na ico kinini twosaba nuko ishirahamwe FOMI naryo nyene ryogerageza rikawuzana hakiri kare kugira ngo abarimyi bashobore kuronka hakiri kare ntibacegwe irima. Ifumbire ya FOMI abarimyi yo ngaha muri komine Rutana barayikoresha cyane, ahubwo tugiye kuraba quantité ibanke par rapport yo bashaka, kuko ugiye kuraba urasanga imirongo minini yabagiye gutora engrais ya FOMI yabayimbura y'abatotahaza yabo bagara, ahubwo ibanke mwogerageza mukayigwiza cyane ikaza ari nyinshi ku buryo bayironka baronka quantité bipfuza. Engrais ya FOMI bantu bose sagaseshwa rumuri baramaze kubona ko ari engrais nziza idatitura isi. Nibaza ico nico cambere gituma bayihurumbira gusumba izindi, kuko mpora numva yende ko darengana hariho engrais abantu bidoga yuko zabicira amasi, mugabi engrais kubera irimwo amase ntasi iyo yica sico kimena zirya zindi yanga. Eka no muri FOMI baravuga ko ibitigira ivy'ifumbire abarimyi basaba yiyongera ku mwaka. Vianney Hakizimana aravuga bimwe mu bituma iyo fumbire bayigomwa. Aho tumaze imisi duca
muri intara ya Burunga abarimyi baratahura cyane akamaro ko gukoresha ifumbire ya fomi. N'ikimenyamenya murabona ko uko imisi igenda irengana niko abanyagihugu basaba ifumbire ya fomi baba benshi. Murabona ko namwebwe usanga nko ku bubiko bw'amafumbire bwa fomi mu ntara zitandukanye usanga hari mirongo minini y'abanyagihugu bakeneye ifumbire, bigaragaza ko bamenye akamaro k'iyo fumbire. Iyo fumbire ya fomi bayihurumbira kubera yimbuka. Baramaze gutahura ko iyo ukoresheje neza ifumbire ya fomi ko wimbura ugakurikiza ibisabwa byose kugira ngo umurimyi yimbure, ukagira imbuto zirobanuye, ukagira isi imeze neza, ugakurikiza zijya mpanuro abahinga batanga, kubagara ku mwanya, kurima ku murongo, gufumbira neza, koreshe utanguye ugashiramo ishwagara y'indimo. Ibyo byose wabikurikije neza urimbura. Kurwanya udukoko, kubagara ku gihe. Iyo murabona ko ibigori bikunda guterwa n'impongwa, ni kuvuga ko uca ugenda ukazipompa hakiri kare, ukagumana hafi ajya miti yo gupompa, nta kibuza urimbura. Abajejwe igisata c'uburimyi muri komine Rutana bamenyesha ko bashimishijwe n'inyigisho zatanzwe n'abakozi b'uruganda fomi ku barimyi bo muri ako karere. Nsengimana Yoronimu arongoye ico gisata muri ako karere avuga ko izo nyigisho zizofasha abarimyi kugwiza umwimbu. Nka twebwe nk'abajejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, izi nyigisho muhaye abarimyi bo muri iyi komine y'iwacu ukuri ziratushimishije cyane, ziratunezereye kuko zizotuma abarimyi bahora barima umwe wese arimo ko yiyumviriye, zatumye bongereza ubumenyi bw'ingene bagiye kurima, bigatuma umwimbu wiyongera muri iyi komine yacu nziza ya Rutana. Ahubwo nkasaba yuko no hanyuma mwozigwiza cyane kugira ngo benshi bashoboka bazimenye, bazumve, kugira ngo umwimbu utere wiyongera gusumba, kuko bagiye babonye akamaro ko gutera ku mirongo, ko gutandukanya igiterwa hagati y'ikindi, hagati y'umurongo n'uwundi, no hagati y'igiterwa n'ikindi, ibango n'irindi. Ibyo bagiye babibonye byinshi, bazoza barabibona. Urabona bigiye gukorerwa ngaha nyene, nibo bagiye kubikora. Byinshi bazogenda babibona buke buke n'akamaro kavyo, bazobibona mwiyimbura. Naho ubu urabona niho bigitangura, muga ndazi mwiyimbura ko nibo bariko barabima, kandi bazovyimbura bazobibona inyungu yavyo gusumba. Impanuro no habarimyi nuko bokurikiza izi impanuro bahawe, izi nyigisho bahawe n'abakozi bo muri fomi. Ico nico cambere notangura kubabwira, bakazozigira no mu mirimi wabo, pana ngaha honyene, no mu mirimi wabo bakazikurikiza. Hanyuma twisunze ikirere, jewe nk'akaroro nk'inama nagiyemwo ya Ijebu, baratubwiye ko imvura ishobora kuba itazoba ari nyinshi cyane nk'uko yahora. Abarimyi rero twobahanura yuko ahubwo botera hakiri kare, bakiyona imvura iri kiragwa, bakaraba bagatera hakiri kare kugira ngo babone guhangana n'ibihe by'ihindagurika ry'ibihe, kuko imvura baratubwira yuko izohava igenda iragabanuka, ikazoza kugabanuka ibiterwa byawe bimeze nk'ibikuze, kandi baranatubwiye yuko bogerageza bagatera imbuto zera n'ingoga, n'imbuto zirinda izuba. Ifumbire ya karorero. Iyi fumbire ya fomi turiko turayikoresha kuva mu 2019. Kuva ico gihe tuyikoresheje nta yindi fumbire turakoresha, niyo dukoresha. Turiko turabona yuko iyo fumbire igomba kuba ivyura akanovera k'isi, kazaja kongerereza ukaheza ukakabona mu nyuma. Dushimire leta muri iki gihe, kubera leta iriko irasahiriza umurimyi kugura ifumbire giciro kitavuna. Ico dusaba kwiba biterwa njabuka amazi turiko turiko tugerageza ko twokorerako, nuko hoba ivyigwa hagati y'ubushikiranganje na fomi. Niba byarabaye na byiza navyo ndamenya, mbwa niba bitaraba vyoba bakaca batwereka bati ku biterwa njabuka amazi ingene mwofumbiza uwo mwavu nuku nk'umurimyi wa kijambere. Nifuza yuko nina mara kuri mu murima wa kijambere ubereye ijisho, nogerageza kubikora neza, nka byose nkaba mfise n'urutonde rumeze neza ingene nokoresha uwo mwavu. Ahandi hoho mu twaciye turaca hose mbonye yuko umwavu wa fomi n'umwavu mwiza cyane. Bakadusaba yuko tubahingurira ifumbire y'ikawa
mu ihinguriro fomi organo mineral y'ikawa twiko tayari, organo mineral y'icayi twiko tayari, organo mineral y'igikaju twiko tayari. Twege tubandanya twitunganya kugira ejo nihafatwa ingingo za politiki yuko bategerezwa gukoresha ifumbire ihinguriwe mu Burundi baze basange turi tayari. Turashimishwa cyane n'agacumu k'ubumwe katanzwe n'abarundi mu gisata c'uburimyi kugeza naho twihingurira intabire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu, gutyo tukagabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa, umwimbu n'akanovera k'ibifungurwa bikiyongera, amagara y'abantu n'ibidukikije birakingirwa. Aborozi nabo none ubu basigaye baronka n'isoko bashoreramwo amase y'ibitungwa vyabo, kandi kare ayo mase yahora bapfa kubusa. Turakeje rero uruhara iri shirahamwe fomi ryabishizemwo, ubukerebutsi bakoresheje, kuko ibi nivyo bitanga umwizero. Ifumbire ya karorero. Ifumbire ya fomi kubera ukuntu ihinguwe hamwe n'ukuntu yitwara mu mirima vyaratumye yemerwa ku rwego mpuzamakungu. Hambavu y'igihugu ca Tanzania hari n'ibindi bihugu vyo muri Afrika n'ahandi bimaze gusaba fomi kubaronsa iyo fumbire. Ku barimyi batarijukira gukoresha ifumbire fomi, Vianney Hakizimana abatera akamo ko kuyikoresha kugira bagwize umwimbu kandi banakingire yasi ndimwa. Akamo twotera abarimyi nuko bo kwijukira cyane gukoresha iyi fumbire ya fomi, kuko irafise akabirya. Iyi fumbire ya fomi iraduza umwimbu iyo uyikoresheje neza. Iyi fumbire ya fomi iragarukana akanovera k'isi kubera harimwo uruhande rw'amase y'ikirundi ruza gukuraho ubukarihe bw'isi buba buri buzanywe n'iyi fumbire ya kera. Ikindi naco iyi fumbire ya fomi ifise akabirya, umwimbu urimwe ufise akanovera gasumba ifumbire ibigori vyatabijwe n'iyi fumbire ya kera. Ni kuri ako kamo iki kiganiro cy'uyu munsi kigarukiye. Mwakoze kugikurikira, naho ubutaha. Yewe gufumbiza ifumbire fomi nguko ku mwimbu guma wiyongera, ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara ku isoko, n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Cari ikiganiro bungabunga mugaburire, mugitegurirwa n'ihinguriro fomi, mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.